ndibuka cyo turavuga kugabanya amaprovince n'amakomine nzeye wasa cyo ngo bantu bayipentuke yaje nagira batujyohe tutabititse baragiye kwishira mu ngi urumva bavuga ati nataka kukazoshikana n'agatwara mugo rero nibaza ko nikondera ibintu biko birahinduka ibyo ubwoko ntibifite umuhayo ndari kuko burya gupima ibyo ubwoko kwirira kubasoda n'abapolisi cyane abo mu butungane umufisiye bavuze ngo aja gutwara komiseri ngo bamushyize muri komini ntibabaza ngo mwanya ari umuntu cyangwa umututsi babaza gusa mwamenya ameze gute bati yapfuye ati bavuga ko yari mwiza kwe aho bati turatomboye cyane yapfuye mukomeye nk'abantu bararira hariya ati yo turagowe tuzogira ngo mugani bakivuga ko ni umuhutu cyangwa umututsi n'icyo cyarenganye ibintu mwere ibintu bikunda gushika no munsi rero no munsi navuga nti mwiza kwabesha bako sinaje ngo menye ngo itakere yeri nyenesha bako ni ibyo ni bya ministre jewe shaka ko tugira gutegera kumwe iyo nzira turimo ituroresha igihugu giteye imbere cyogenda gute ingorane zari n'izi zotorera umuti gute nico rero shaka ko tugira ko deba nagire utaha anikabuza mbere mwashaka navuze si conference de presse ni inama nuvuga mwese araza bakayisima kiyo kare bavuga urumva ngo sishaka gusoma amakuru pana mwese murabifata ari wanyu kuko na mu murimo no mu yisho ngo proposition yisho irimo kugira ngo twese twumve ibintu kumwe kandi nizere ko narababwiye ko umwaka niwo wa mbere ahandi yari nka kwishusha gupima ko bishoboka uwo mwaka rero dutangure turawe nicyo gituma ubu turondera ibintu byose byokorwa kugira ngo tube twafashe urugero namwe rero ikiganiro cyo namusi bizoca kiba historique kuko tuzoba tuti 2027 niho twademaye abamenyesha makuru baciye babona nabo nyine buguruke mu maso babone cyo turaja ko nta murundi n'umwe dushaka gusigaza kandi rero bivuze mwanombereza amakomantere ngo igihugu abantu bose ntibashobora gutunga ngo urumva rero ngo abamiliyarderi bakeyi ngo nibo baca bateza imbere igihugu cyenda ndakubwiranye imbere y'uko haba amabarabara yo hejuru imbere y'uko haba amayetaje y'ijana n'iby'ijana abenegihugu barose lo minimum moyenne haba bamaze kuronka moyenne hari umiliyarderi urafise miliyoni mugabo hari icyo bita ubuzima busanzwe kuko ibihugu byinshi ubwenge leta zose ugasanga abantu bararamye barabigere barangana ugaca banga icyo gihugu cyo cyane gitunze cyane ntabyo gukunda cyangwa no twebwe igituma ndabivuga uko twe turi igihugu kimeze nk'umugabo cyane kabisa jewe mu mutwe wanje narabiraje neza cyane ikigwa kujanye bava mu bwoko iki mu Burundi turiho nk'umuryango umwe cyane mu byo nize muri sociology batubwiye nk'akararo gituma nk'abongereza bagize sosiyete materinere n'ubwami bavugira bati umwami bateza kumenya neza umuryango yavutsemo ahantu rero tiyihenda ni uvutse muri nyina mama mubona mwese none mu Burundi twebwe tuvuga ekwizine abapapa bose ni pare présence ni présence et présumer de l'enfant, le mari de sa mère. Est-ce que c'est ça? Et présumer le père de l'enfant, le mari de sa mère. Qu'est-ce qui vous indique que vous lisez? Alors, une société matrilinéaire, elle va vous dire, magnifique. Mugabo, nk'urabona ubu biriko birahinduka urasanga umuntu we wari utwara umusore dafite ugasanga siwe none twita ko nega bishigikiye ubutegetsi kuko bari bavuze ko uri mu bundi mugabikaza gushigikira porogaramu yo biri mu butegetsi ndibuka cyo turavuga kugabanya amaprovince n'amakomine nzeye wasa cyo avuga ngo bantu bayipentuke yaje nagira batujyohe tutabititse baragiye kwishira mu ngi urumva bavuga ati nataka
gushikana none nagatwaye mugubo rero nibaza ko nikondera mu bintu biriko birahinduka ivy'ubwoko ntibifite ubu ndari kuko burya gupima ivy'ubwoko kwinjira ku basoda n'abapolisi cyane abo mu butungane umofisiye bavuze ngo aja gutwara komiseri ngo bamushize muri komini ntibabaza umenya ari umuntu cyane mututsi babaza gusa ngo menya ameze gute bati yapfuye ati bavuga ko yari mwiza kwe abo bati turatomboye cyane yapfuye komeye nk'abantu bararira ati yo turagowe tuzogira gute mugani bakivuga ko ni umuhutu cyane mututsi nico ico cyareganye ubu ikibazo rero dufise twese ikibazo cy'iterambere twese hajya jewe iyo mbona ikintu ndacika jewe ubundi atugena amatora yagenze ubwa mbere abantu barazindutse avuye gutora agace yigiza mugabo kare umuntu avuye gutora yaca no mu karadiyo yumviriza byagenze gute ubu wamenga aravuye gukora sondevuare aritaye ku gikorwa ciwe hanyuma umugambwe umwe uronka amajwi menshi yaraba kubera usanga imigambwe yose ifise porogaramu imwe yose no kuva mu bukene tuja mu iterambere ntawe uvuga irindi abarundi rero kubera bamaze kuja ku murindi wo kubona iterambere ryabo ni ukuvuga yuko gutora usanga bose iyo esprit imaze kuza yo kwidevelopa uwo mutima utuma usanga bose batoreye hamwe kandi abo bashaka rero tware jewe gikuru nirondera amahoro nayo kakariko arantoteza jeje rikorera ibikorwa vyanje kubera bamaze kugira umurindi twese rero uno munsi yaba umuhesha amakuru yaba pasitore yaba patiri y'abandi ubu bose tubona ingene tuva mu kinogo kuko twatanguye gusiguriranira tukabona tuti tubeho mu nkore mu bene gihugu tuduye ibibazo rero vya politiki sigaye mbona ubu ni bike mugabo nimwaba bavugana nta sosiyete n'imwe shetani amahimisi yose les mauvais esprits zirabaho nico gituma les mauvais esprits mwaho muriko murahangana iminsi yose muriko muragenda haba mu ngo mu miryango habe mu gihugu les mauvais esprits zirabaho kandi les mauvais esprits nizitandukanya abantu n'abandi ubijanye n'imibano usanga ibibazo birahaba naho nyene ntibibuza ko ibibazo bihaba patrineye na sosiyete matrineye birasa ugaca usanga uwari muri matrineye ashaka yo kuri muri matrineye yokurikira imigenzo yabo jewe mu vyo nize muri sociology baratubwiye nk'akararo gituma nk'abongereza bagize sosiyete matrineye ni ubwami bavugira bati umwami bateza kumenya neza umuryango yavutsemo ahantu rero tihenda ni uvutse muri nyina mama mubona wese none mu Burundi twebwe tuvuga ekwizine abapapa bose ni pas présence ni présence ekwizine père de l'enfant le mari de sa mère est-ce que c'est ça ekwizine le père de l'enfant le mari de sa mère qu'est-ce qui vous indique que vous lisez societe matrineye rero bavuze bati kugira tumenye ubwoko bw'umwana nuko tuzoba twibonera fizike bayavutse muri inde ntituvuga ngo wose w'umwana muri inde burya societe matrineye barimenye bati tugire uko nk'ibyo n'ibibazo by'imibango reka burya nabahamagaye kugira tugire komperasiyo komine y'ibibazo byose muhura navyo abantu bakunda kubaza kugira ngo ukagenda ibibazo by'ubutunzi nk'ubutunzi abantu benshi nasanze shaka muhamagara ekonomiste bose bo muri za obere bari muri NSB ingorane bafise ntibarigamiye ubutunzi bw'igihugu cyacu ntushobora kugira gutunganya ubutunzi bw'igihugu utazi ibyo ari byo jewe umuntu aramvugana umubwiza atunga wo hanze investisseur avuze ati jenge afate 200 millions de dollars ndazijanye Burundi ubwo natijanye zigiye mu mahonero icambera acara ubwo mu Burundi harambera
ninajayo nzokunguka kugira amenye ko hambera acaja mu bitabo by'Uburundi empo ingana gute abonye empo nge kuko empo ni sur revenu de inyungu wungutse utanga empo ku nyungu no kuvuga abonye empo ari nini cyane mu gihugu acamenya ati hari hamparamera kuko iriya de producteur produise urunguka taxe nayo ajanye na tayira ati taxe mwisanze taxe ni y'umuguzi hajya abadandaza ntabyo batahura na gato taxe umuguzi ni we ayitanga ayarungikanye umudandaza kugira umudandaza ajare kugira cyane rero umuntu sasa atakuraba mbega ni nani munguka basi ni na producer ndafise hari isoko no pouvoir d'achat iriyo muri ico gihugu kugira amenye pouvoir d'achat acaraba taxe abonye pourcentage kuko taxe ijya pourcentage abaza bakindi pourcentage ngana kuko ko rero taxe ngana uko no kuvuga abakiriya bafise amahera ngana uko bacoya hagaruka kuko abonye ko atabona ati rebe ko rero taxe ngana uko no kuvuga abakiriya bafise amahera ngana uko bacoya hagaruka kuko abonye ko atabona ati les bénéfices réalisés zingana uko pourcentage kwa ingana muko turabe obere bakoperanya empo taxe zose gorose kuko nibazi l'intérêt y'ibyo nararaje neza sanga twebwe mu Burundi natwe nitwoganiza ubutunzi bwacu jewe akaramurantanga ndamurimye jewe umwaka umwe nashoboye ibiraya mu Rumonge bambwira ko ariho bizimbuye biri mu karere bigomba urondera hari benefisi magana sasa lageze kana muri bete bokore ibiraya mu Gitega ubijana mu Rumonge no transport rumo wishinga kuko baje bakiro nayo mugabo yibagiye no transport cyangwa abantu mugabo leso nakuye mu modoka aho yaca hari kimwe bitanga taxe communale jesi ndari gutanga taxe jene gutanga empo kuko jewe sindi umukiriya ni wacha kugura gatanga taxe akayungikana umudandaza agacenzana muri trésor mugabo umudandaza nawe ku nyungu yawe usacakanga empo kuri les bénéfices amo Burundi bwanatanga empo acavuga yuko yahombye baratubwira utuntu ku buryo uzosanga adatanga burya abadandaza bashyirwa batanga empo taxe nayo si iwawe niyo umukiriya yaguze ubutunzi rero kugira ubutungane neza uhera ngaho ukamenya igihugu kugira gitere imbere gitegereza kugira production rero nk'umuntu afata umufonctionnaire uhera ugaca utanga ikori empo c'est revenu hyper empo professionnel wewe mbwira umushahara guhaye n'inyungu wewe umukozi wawe amahera kugira cyane baciye bapreleva bagacacara bakigira cyane muri obere bagacana ngo rero sete do somo bagacaya kandi bakugira cyane umudandaza jana ngiye kuramba twahaye amapike unari kuye bijya kuba gutaka kori ngo wange unabura nono ndabira empo musore ngo ndabira ngo bagurumba gwa atsindiye isoko y'imiliyari 20 amahera avuye muri leta ngiki ati yataka kwikora ugacabarika ngo no utakakore mbere kwe kesi yafu yagize iki atarukoreka ngo tugende muri ikintu hariya wewe ntuze kuja kugurira impuzu z'ibisodari urumukozi wa leta nawe kuko watu wewe wari gutanga ikori kuri les bénéfices réalisés rero ibyo bintu ni twabatima turaharira n'abantu mu tuntu tumwe baravuze nk'akindi yuje n'ibano mu Burundi ngo 57% bypass ngo mari hanyuma ndagenda ndazuguruka igihugu cyose wapi kubitaro none kajya ruba urashaka kuvuga ni abaje kwifuza abantu ijana ugaca usanga abamari nuri ni 80 ucuvuga ngo
ngo 80% ngo mu Burundi baharuriye kwita kirabwiye ko kigenda ku mitumba turabisobanurisha kiranga barazi imikana yose bati ku mutumba hari abantu bangana uko abo dusanzwe bambaye pashini bangana muganga kuvuga ngo bagufi ngo dusanzwe ari bangana kabisa byose ndabyemeye hanyuma iyo statistique niyo tuzobera tuti pourcentage ingana kubera ko nk'icyo biba hariho abeneje kujya kare mu ntara kare mu ntara hariho abeneje yo mu gihugu k'inka Europe aravuga ati je ndakeneye yuko Europe iyo européenne izana amahera aje kuyarira mu gihugu cy'u Burundi ati none kugira ngo bemere kurekura amahera ayo barekura facilement nayagwanya malnutrition okay agacaza ati yaje gukanya malnutrition mu Burundi rero ayo mahera nabonye ko Burundi burereje agacagera akabyari kandi agacashira igiturire umuntu ati sinyira yuko mu Burundi senahise kwikosa kwaye pasi kugira cenge ni wanje iwacu ncesa ba finance bazize Burundi hanyuma muri finance batogwa muganga leta igihugu kiracafuye ko ari igihugu obo ndigufu hari ubundi muravuga ati kugira tuve finance mari ko tuvuga ko corruption yiraye muri kenya gihugu akaza akavuga ati wewe tugire statistique tuvuge ko corruption ni 100%. Yego mugacamara amahera y'abari guverinance bakaguka yanzana ugaca wiririye ukinezerwa kuko ntacuje kurwanya hanyuma mu gihugu wahejeje kugishyira umuntu uze muri rouge ku isi nta muntu n'umwe azotaka finance maze mu Burundi parce muri Colombie kubera iki uwo muntu yarasara amahera iyo rero tuba twarabapatriote we ntubagwaye amahera yabone guverinance uwo tuzuti ya inspection générale de l'État ntifise capacité zo kuza gukontorora ingene les institutions ziko zirakora mu ntara reka muri aya mahera ngoremo amakamionete abiri ndayahe inspection générale de l'État ironye ubushobozi bwo kuja kugira inspection kavuga uti muri justice baravuga mu bituma ubutungane butagenda neza ntibagira amaordinateur tufata tukingira ngo ure muri aya mahera ordinateur 10 ndaza muri justice mugabo twigere neza mugabo byose bicaye muri communication byose ibyo byose mvuga bica muri communication none rero umva rero bamenyesha amakuru mutereza kumenya byinshi ahavuze nko mu ncamake nabahamagaye kugira ngo umuntu yumva byaramubaza by'ubutunzi byaramu bya politike byaramu by'ibibano avuga ati on a besoin de créer l'opinion rero turakeneye abenegihugu ni iki gushora hanze gushora hanze dutegereza kugira production umuntu ntasume hanyuma ibicitse ko tubishore hanze tuca twara resource naturelle mbega ariko zishora hanze gute ikindi kintu abantu nabone bataramenya kumenya icyo cyoreka leta burya buri mu bindi bitumye tutashobora kugenda neza mu bya bijyanye n'intwaro bijyanye no gufata ibintu neza bonne gestion de la chose publique kubera iryo jambo leta naryo bafashe ko ari inama shikiranganji bagize leta bakoranye abantu baca bagira inzigo n'umukozi wa leta cyayibagira cyangwa umushikiranganji acavuga ngo ndiko nkorera bajya bashikiranganji ariko bakorera igihugu agaca yihenda gaca usanga rero niba banyuza wumva ngo leta ngo ntakiri kuragira icyo mwari cyumvise ndiko ndavuga nti umuvyeyi urabwira umwana wiwe uboneye leta ikumara iki wiwe bitaguhaye akazi kandi waraheze amashuri muga ntigira avuga ati iyo leta yaratumye wiga ibitabo byaraguzwe umwarimu yarahembwa kuhejeje amashuri wateza gucuca muri leta gukora nk'uko umenga c'est une société privée wewe yicaye hariya atakindi cyeza cyo gukorera amruwa leta phénomène icyo turakibagira ko leta igizwe n'abantu c'est les citoyens territoire twese rutanije n'ubutegetsi bwose on constitue leta icyo twavuga ngo leta pouvoir de leta
kare amamedia bari bavuze ngo reka turebe kuvuga urashobora kuvuga les responsabilités abenegihugu bakwishyuza baca babakontorerwa kubera iki haje kuvuga habe sosiyete zibiri hariho abenegihugu na leta hacaza kontorerwa rero yigira umuhuza na leta ni twese uburongozi nabwo nyene ni bumwe kwa abenegihugu niho wasanga ibintu byononekare basanga n'abajournaliste rero hacaba ngo katere kuvuga kubera iki leta ntitwigeze twimenya ko twese tuyirimo hanyuma rero n'indongozi washaka je nabonye nk'abantu je kuri ndongozi rero kanira itoba y'igihugu cyose cyacu urumva araraba ati none ibintu ko atabicuruze lebye samwe agacavuga ntaho kwiga kubera yibagiye ko ari we abicunze kubera ko muzirikanye yabyibagiye acaragenda ntiyuka ko ari we baragije iryo tunga baricunge hati hawumva ko ntaho nyene byahari ibintu n'ibintu bikunda gushika no munsi rero no munsi bavuga ibintu biza kwabesha bakuru sinaje ngo menye ngo leta yari nyene bakuru ni ibyo ni bya ministre jewe shaka ko tugira gutegera kumwe iyi nzira turimo itororesha igihugu giteye imbere cyogenda gute ingorane zari n'izi zotorera umuti gute nico rero shaka ko tugira ko deba ntagire utaha anigabuza mbere mwashaka navuze si conference de presse ibintu n'ibintu bikunda gushika no munsi rero no munsi bavuga ibintu biza kwabesha bakuru sinaje ngo menye ngo leta yari nyene bakuru ni ibyo ni bya ministre jewe shaka ko tugira gutegera kumwe iyi nzira turimo itororesha igihugu giteye imbere cyogenda gute ingorane zari n'izi zotorera umuti gute nico rero shaka ko tugira ko deba ntagire utaha anigabuza mbere mwashaka navuze si conference de presse ni inama nuvuga mwese araza akayisima kiyo kare bavuga urumva ngo sishaka gusoma amakuru pana mwese murabifata ari wanyu kuko na mu murimo no mu yisho bigaragara proposition y'isho irimo kugira ngo twese twumve ibintu kumwe kandi nizere ko narabwiye ko umwaka ni wa mbere ahandi yari nka kwishusha gupima ko bishoboka uwo mwaka rero tutangure turawe nicyo bituma ubu turondera ibintu byose byokorwa kugira ngo tube twafashe urugendo namwe rero iki kiganiro cyo namusi bizoca kiba historique kuko nzoba tuti 2027 niho twademaye abamenyesha makuru baciye babona nabo nyine buguruke mu maso babone cyo turaja ko nta murundi n'umwe dushaka gusigaza kandi rero bivuze mwanombereza amakomantere ngo kere igihugu ngo abantu bose ntibashaka gutunga urumva rero ngo abamiliyarderi bakeyi ngo nibo baca bateza imbere igihugu cyenda ndakubwiranye imbere y'uko haba amabarabara yo hejuru imbere y'uko haba amayetaje y'ijana n'ijana abenegihugu barose lo minimum moyenne haba bamaze kuronka moyenne hari umiliyarderi urafise miliyoni mugabo hari icyo bita ubuzima busanzwe kuko ibihugu byinshi ubwenge leta zose ugasanga abantu bararamye barabigere bangana ugaca banga icyo gihugu cyo cyane gitunze cyane ntabyo nkunda cyangwa no twebwe igituma ndabivuga uko twe turi igihugu kimeze nk'umuryango cyane kabisa jewe mu mutwe wanje narabiraje neza cyane ikigwa kujanye bava mu bwoko iki mu Burundi turiho nk'umuryango umwe mu muryango rero hariho umwana yaraye ubusa izo kunda irasangira shaka rero yuko mu Burundi twoduga ego abatunzi bazoba aho no bariho mugabo abandi barongera imirimo niho byogenda neza gara n'imirimo bereke inzira y'uronka imirimo ubundi aryoherwa n'umuntu atagira itongo araronka akazi agacija gukorera ofisi itongo akamuhemba akaronka nawe amahera ashobora kumubeshaho twese rero dukeneye umuntu wasigaranye twese namwe rero murimo tugire urunani tugire hamwe gushika tubone Burundi guteye imbere rero nagaragara ijambo abazibaza ko muvyifuza cyane muratera ko muvyifuza
muga tugire comprehension commune y'iyi nzira turimo iroresha Uburundi kuko biteye imbere imitego yose tuyitegere ku jambo